Kw'igenekerezo rya 17 Kigarama no mwaka, umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarafashe urugendo agana mu gihugu kibanyi ca Tanzaniya, aho yari yitavye ibikorwa vy'inama igira gatanu y'inama Nshingamateka y'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ido nido ku bijanye n'ivyigwa muri iyo nama tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'inama Nkenguzamateka Ladislas NIYIRAGIRA. Umukuru w'inama Nkenguzamateka ahejeje gufata urugendo rumushikana yarusha mu gihugu ca Tanzaniya, aho yitavye ibirori vyo kugurura inama igira gatanu y'inama Nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko yari itegekanijwe ku magenekerezo yo kuva ku 19 gushika ku 20. Muri iyo nama rero nkuko bitegekanywa n'itegeko rijejwe amatora mu nama Nshingamateka yari itegeko ry'ikigabane c'10 agace ka mbere, kandi nkuko bitegekanywa n'itegeko rigira 4 mu bijanye n'amategeko agenga yari, hazobaho gutora indongozi na cane cane umukuru w'inama Nshingamateka azorongora ibikorwa muri iryo sasa rigira gatanu.